yararinda akavuga ati jewe nofuma ngwa ku rugamba hako mfa nabi bamfashe mpiri. Hanyuma rero hakagera aho tuvuga tuti none umuhari kugira ubumeze neza koko uharanira abarundi bose ko turi mu gihugu kirimo amacakubiri twagira gute tuti uyu muhari CNDD-FDD utegerezwa kuba umuhari ufise isura yo koko y'igihugu iharanira igihugu. Mu gihugu rero kirimo amacakubiri ca wiyumvira kuvuga uti umuhari ubemwo abahutu n'abatutsi n'abatwa ntibiba vyoroshe. Aho rero nivyo vyatumye tubona cyane imbere tumaze gutangura kuvuga tuti umuhari wacu n'umuhari uharanira abarundi bose se umuhari w'ubwoko turabona ko tuvyubatse neza. Ndibuka kugira ngo duhure ubwa mbere abahutu n'abatutsi ntivyoroshe, iryo banga ryari rifiswe na jewe nawe gusa. Ndagenda turagira ibiganiro ndamarindwi ndi mu biganiro n'abatutsi baserukiye abandi muri ya migambwe, turahura turagiranira ibiganiro turabarana igihe atanumwe abizi. Ndagaruka ndamubwira ingene vyagenze twumva ni sawa duca turabandaniriza gushika twagiye kuja mu biganiro. Mbere CNDD-FDD ari umuhari uzwi neza kandi bose babona yuko uzotegerezwa kuba ari wo urongora abarundi. Dushitse rero murumva ko twari tumenyereye ibintu ntivyagorana cyane, ariko rero naho nyene kwa kurinda kwiyo kwarasubiye kuribonekeza kugira ingabo zije hamwe. Ikintu ca mbere gikomeye nabonye yakoze kugira icizere ko ingabo zishobora kurarana bose bafise ibigwanisha. Ico gihe ndavyibuka umukuru w'igihugu Domisiyano yaragize ubwoba, bose baragira ubwoba, bajya bo mwishyiramwe mpuzamakungu baragira ubwoba. Hanyuma baravuga bati ego tuzopfa kubigira muri ya kambi hariya mwitenga, tuzopfa kubigira ejo. Hanyuma hageze bose baca barasiba, acagenda wenyene, aca bari babihagararira kandi urihiro bose basigara baratanga bati none vya bintu vyavuye birama.